Emmanuel Mfitiye n'umutama w'umukukuruke mu bugenduzi bw'indero mu ntara ya Gitega. Uyo munyagihugu ararumanije indwi zirenga zibiri umuryango wiwe utazi uko amerewe. Bamwe mu babanyi biwe n'abegereye uwo muryango bavuga ko kuva agifatwa atawuramukubita ijisho mu muryango wiwe, kandi nyamuryango ufise ubwoba narirya batazi uko amerewe n'ico yafatiwe. Uyo munyagihugu yari yafashwe ku itariki ya 24 ukwezi kwa gatatu, hariho igihe c'isaha 5 z'umurango ku mugwa mukuru w'intara ya politike ya Gitega. Ico gihe Emmanuel Mfitiye ngo yari yavuye mu rugo avuga ko hari ikintu agiye kurungikira murumuna we. Mu gihe yari karasubira ku rugo rwiwe niho haza imodoka kamyonete double cabine yera ifise ibiyo bitabona, yarimwo abapolisi babiri hejuru, havamwo umugabo yambaye impuzu zisanzwe aramufata acamwuriza iyo modoka butarariye. Amakuru dukura mu ntara ya Gitega nuko imodoka yajanwemwo Emmanuel Mfitiye agiheza gufatwa isanzwe ikoreshwa n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Gitega azwi ku izina rya Vena Ndayishimiye. Abamutabarije kuva agifatwa gushika aya mango babandanya gusaba ko Emmanuel Mfitiye yokwerekanwa hakanamenyekana ico yafatiwe, ubutungane bugakora ataguhengama. Uruganda rwa RPA rwahamagaye kuri telefone uwurongoye iperereza mu ntara ya Gitega Vena Ndayishimiye ariko ruramukena.